na 2025 heze hariho ibibazo nyamukuru bigize imisi bihanza abarundi dusezeye bikiri kwa kundi. Ibyo twari tubise mu 2024 na 2023 na 2025. Ubu rero turavuga tuti harageze ko ibibazo nyene tubona amahinduka. Hari ibivye biciro nta wigara bisubiramo. Hari ivye gitoro. Ivye gitoro byo bisa n'ivyasubiye inyuma. Ubu abantu bararusheje ahubwo cane, ahubwo Sopebu yomenya yuko ahubwo ibintu byasubiye inyuma, abantu birirwa ku magroup ari kubaza igitoro naho wondangira barahwera bakiruka, wari kuwa kabiri abuze arindira imisi n'imisi, abantu bararushe barahwereye. Sopebu tubateye akato tuti ibintu wabisubije inyuma. Ayo mafaranga yo turiko turashorera ibintu hanze cari karakora umuntu agitahura. Dushora ibintu hanze hanyuma Sopebu idusubize mu muruho tutari bwigere tubona. Ni ibintu bitumvikana. Hari ivyo amafaranga y'agaciro tubigaruka. Ibi vya produit de première nécessité. Ibi danazo intuze vyankenerwa. Hanyuma ibijanye na consequence intuze. Mwese murabona yuko ngirugwaruku unyi amahirwe yose urabona bose ariko barahera bagenda bahera. Za nguvu zacu zose ziriko zigenda umengo ni competition. Wabana kuvuga ati abavyeyi nuguterereza gasubira tuti duterezanye wa muhungu baragiye nta bindi butwirirwa. Ugiye ukaraba ibijanye n'ibiro vy'ama infrastructure iyo soko umunsi bijya bintu bitangura mu Kayaza barabimbagije jewe ndaviyamiza ko bijya bintu bidashoboka. Mugabo batwise abansi b'igihugu. Sinzi yuko ukuri turiko turaharanira kugenda kwigaragaza. Nico gituma tutazigira dutinya kuko uko imisi hera kugenda kuraboneka. Bijya jewe narabivuze bijya byijya soko ko baje kuimbaza ngo uri kuragwanya imigambi byiza y'igihugu. Urabona aho bigeze. Ni ibintu byinshi bya internet, kibuga c'indege bango cyari kibije gusubirwamwo, urabona ingwara zikunda kugira. Haramwe by'ama infrastructure bikwereka ko igihugu kiriko kirazamuka ya mabatima ya leta. Hariho zone économique spéciale yategeza kubakwa hajyanye Nyabibondo iwarubondo kugira abantu bazana imitahe uheruka banditse zone économique spéciale irihe kabura. Kibuga c'indege cyo Kibugendana kimaze imyaka kimaze imyaka n'imyaka turiko turabona ko dusigaranye kimwe aho n'ingorane ukabona yuko ubuneje bunari umusabe ngo kira ngo biratanguye kwihuta kijya cyari kwacuwatswe ke ubu turiko turabona ko bikenewe. Kubijanye no kugwanya igiturire hari amaduho twari dusanga tugize imisi turiko turavugana yaraho amwe yo muri za BRB amafaranga y'agaciro vya impanda byiruguma bivuga tuti none nyabuna. Mugabo mwarumvise iby'umushikiranganje w'ikiga ca leta ari bamushikiriza. Jewe ubwanje mu kiganiro natanze je bundi bijya bintu byo vya budget du ministère de l'agriculture narabigarutse ko ndavy'insista. Ndavuga nti amafaranga ari mu burimyi n'ubworozi u 60% arenga ari mu vy'imyavu bikaba resulta ari tubona hari ikibazo genda mwicare muravyo n'impuze n'ibyumvikana. Mu BJ miliyari amajana angahe mu burimyi n'ubworozi amajana 5 aranga 60% arenga ari mu vy'imyavu. Ivyo bintu nyabuna ngo teri yose ngo turiko dukora abakoroni. Sinzi ko umushikiranganje w'ikiga ca leta nawe ari karakorera abakoroni ngiro uwo niko twubifata nawe ari kakorera abakoroni. Rero nibaze yuko izo mvugo zo gushaka guhisha ibintu bibi biriko birica igihugu wabarume riko barayiboda ikinyoma cyo kirakubitirwa akubuye. Ibyo twabigarutse kukera ibi vyanaje sana gesa baza kwitwaza kwinshoro zinga ndabone kira kibago cyari kiguye guhagarara kikavaho umuruho giteza abantu. Uravye umwanya abantu barimo ibigoro umwanya bamara bagira iki bagashira ikintu kikanunuza abantu kikabatebya kagira gute. Ibi vy'amabiro y'amazoni amafaranga asohoka kurya s'il vous plaît
faranga soka kujya akagenda uko bakayagabana kucyo mu mamiliyari agenda ariko byo nterwa kama abantu indongozi ariko bibutse ico no kwita mu gifaransa ni harcèlement bibutse ikintu bita obey ingene cirirwa inyuma y'abantu gutoza amakuru abantu bihwera basubira ayo mahera yeze gutoka kaja mu kiga ca leta bakayigina kurya washobora kubibaza wazi ko abantu amakuru abadana abantu bose makora duka subira ijya rwa de finance ihindura amakuru ku mwaka utaje abantu amahe naho abantu bari muri imprevisibilité fiscale tebwo amarwa yose aba yaratowe n'ibiki rwa de finance yahindura ku mwaka mugabo uravye kandi amafaranga yasoka y'amazone bikagenda kurya dutangwe decentralisation hari ikintu rumwe turiko turavuga ibi hari mu ntuze ibi vyuko ibi vyawo niveau politique ndabigaruka ko furaje amatora igene yagenze ivyo nta ntibigaruka ko byarashatse kwerekana ko n'umugambi umwe watsinze donc wanonse intsinzi uko byagenze kose niko vyitwa ubu numwe nyene ubona biganje ni nta ihari ubu rero ibice bigenda gute umva ubu rero n'inzira zibiri tuzobona izi ntizirenga tuza kuba zibiri swate tadushikeyo canke dukira imwe ni ukuvuga ati ubu nitwe twiharije twenyene nta uri turi kumwe ubu rero tujya igihugu rero atacamira ni scenario canke ati ubu turafise igihugu rero ntawe karatugora reka tugisove tugira ama reforme ntawe dutangira kugira ama reforme dushatse tuya tuvyura ibintu no mu bashinu umugambo umuntu ubuza kurashinde ubunyi yegereye taze mu by'ubutunzi tujya za Singapore zabaye kurya premier ministre ahamaze imyaka n'imyaka n'umugambo umwe ari umugambo twaye imyaka 3 ngaje gucaragiye umva nizo scenario ubu rero twe tuzoja mu yihe tugira dukire cyane tugira dushikeyo nuko uzotwisha tukarayo kibe muri twanize umurundi wese rategeza kuraba ingene biriko biragenda nta demi mezire yoshoboka tugira dukire cyane bavuga tuti ubu rero niho barashaka kutubuza mu ntuzewe n'imigabo twigije ubu rero tugira tukirije rero cyane tugira tugikize peut-être iyo rero mu ndongozi niho tuzoyibonera ivyo rero tubiteze amaso ubu niveau sécurité naho tubona ati binaka karere ibi bigera birahindagurika mu mutekano w'akarere tuva tutirifo gukoresha ubwitonzi n'ubumenyi bwinshi kugira turabe yuko izo ingaruka z'umutekano mu karere zitaremera uravye imigenderanire y'Uburundi na Kongo amashiramwe dusangiye iki mu by'ubutunzi ngaha niki bikabiragenda gutyo muri Kongo kumenya ati mbe muri iki gihe ibintu byogenda gute uko bigenda kose umubanyi wari wese umukuru cyangwa utamukunda umubanya bagumara umubanyi hari amarasyo historique bamusangiye niki hari ro mechanism biza kwamaho ku buryo ibintu byo gutatana ngo hama escalade ngo haduka intambara mu bihugu by'iwacu vyageseye mu by'ubukene na fragilité politique ibihugu byacu n'u Rwanda birashafise équilibre fragile au niveau interne ha mu by'ama réconciliation niki nibaza rero yuko bifise a luxe yo kwita mu ntambara hagati yavyo n'ibiki bizona sauvegarder la paix quelque soit ingene byabigeze bategeza kugura yuko amahoro yo haguma no muri kahise kumbure tuko turego twagiye turabibona ingene abakuru Uburundi n'u Rwanda byanyu bibana mugabo ha mahoro de tension mugabo ifare voir ingene bagana baragira ntuze de conciliation twari byo tuyi naho takuze cyane mugabo turakuze twarabonye byinshi umubano wabagazana Habyarimana agenda wibuka umubano wabuyana Habyarimana ndawibuka haraba de tension mugabo ha mahoro mechanism Jonebeje bone mu kiganiro ndabivuga nti yuko mu 79 bagazegeza ko yagiye mu nama sommet français ya franco-africain i Kigali hakaberaho manifestation y'impunzi z'abarundi zari mu Rwanda bagaza kacava mu nama précipitamment ataha haraba tension
Ngabuke bace barabwene bazohurira imuyinga bakabivugana na Habyarimana bakarabati urafise impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda nawe urafise impunzi z'abanyarwanda ziri mu Burundi attention twese tworekuriranira ibararyogo tubanira mu mahoro turayimwe tubigira tubane mu mahoro c'était ça CPG yarabandanije ntivyabuza ko Kongo nawe n'u Burundi bwira attention mwa CPG kabandanye ni bene ivyo haute diplomatie abantu bamabara abangene babigira ko n'ubundi ico gihe bacha tubagira ico bita sommet sous régionale z'imyaka ibiri 85 barahurira imuyinga barasubira guhurira Butare après des ans 85 barahurira Ngozi raho je me souviens 87 barahurira Cangugu meme n'igihe FPR iteye kuri Buyoya c'était à 90 harabaye rencontre ya Habyarimana nabo yahanya Ngozi muri 91 ati basi FPR n'ibiri kiragira gute igerageza ntihabe amfro iva mu Burundi ja mu Rwanda mwana tubera dusanga reality nubwo FPR kiratera iva mu Buganda gerageza narakota Ngozi onetera mwajetera ico kibarumvikana bo yaravuga ati okay nta mpuza abanyarwanda zova mu Burundi ngo ze kugura indi forcide zitera muri ntuze bien sûr ça n'empêche pas ka shakuja muri gufasha FPR ziva mu ngazi kagenda zica muri za Tanzania mbwa bata front direct era CPG ra continue CPG ra continue kandi ro Rwanda en crise kandi bagahura bakagira ivyo biganiro donc pour dire que la haute diplomatie sous-régionale yamaho abantu ndi réalité ni mukogera meze mugabo les relations sont tellement profondes ziri mu kazi kubizashaka kugira ivyo rero ntibitatuvuga nta ntambara zikenewe mechanisme yo kuba irashoboka kamera cyo ndavuga nti bemore ni bemore no kuvuga ikintu base tukivuga kiti hariho ibiheruka gutegurwa hari ibitabo bibiri bikomerwa gutegurwa de stabilisation macroéconomique n'igitabo cyo gwanya ibiturire stratégie de contre la corruption n'ibitabo nagenda kurikirana gose nibiki ndabibona byose ibirimo n'iki tusa yego byita ko biriko biragira biriko byari bitabo birimo bishobora kwirimwa n'ama recommandation meza ne ico turiko turavuga rero mu mwaka wa 2026 dusaba kabisa cumvikana leta nuko kuvyukuri hariho ikintu bita ndabisura mu politique formelle na politique informelle mu Burundi bitandukanye nk'umwiza nijo no kuvuga formelle n'aya madokima teguwe fama madokima ama vision 2020 ivyerekerwanya ubukene CSRP ama PN y'ukwanya ubukene hariho ivyo 2060 harayo ma strategy mugabo ibiza gukorwa muri pratique nibindi none ivyo tuzoiva mu ryari urabona neza yuko igihugu ingwara kigowe nizo duteye akamu leta abandongozi mukuru w'igihugu ibi vyuko haba politique formelle y'ibitabo yo kuza gupfuka ibikorwa bibiriko birakogwa bikwiza guhagarara we ntushobora kuba uvuga ngo turiko turagira stratégie de lutte contre la corruption ngo turiko turategura umugabo wa giture tukaje gitega abantu bakicara gasora document mugabo mushiranganje n'ikirata yerekanye ibintu nkabirya ukazobona abantu baragiye mu hagarara abari bakwiye kumushigikira nyene cyane kugira gutegwa tubikorere kukabona ngivyihuse none cyo turiko kigwanwa gute mugabo abantu bamaze imisi gitega twicare uburyo umwanya dutegura strategie yo kwandika ivyo tuzoiva mu ryari ama vision kuma twandika ibitabo ibiko bihinduye ubwa mbere ivyo 2020 na CSRP bava ngo tubikoreshwa ngo n'abazungu ngo ikingo yabivuye hanze ngo nibyo badutegeka ngo reka twitegurire ivyo iwacu plan national de développement ndaze guhindura iki ko yo twateguye nguma hahandi turad kuko ancertain mucubona titi shema ibimeze gute urabona neza yuko hariho ibintu tuvuko biri badahindutse ntitugiko turatumaya tuvuga ngo twera boya amadokima ngo tuzoshikyo tuja naho turiko turaja urabona ko hari abantu bavuga bati les individus d'abord
byo muri gihugu kuva hacinya ko tuti les individus nimba ari projije nimba ari biki nimba ari byose les individus barungiki bonyene ayo indongozi n'ibiki turonke ivyo wacu nibi ivyo biri imbere direct muracha kurya tuti ubugambwe nawe ni bacu ni direct do igihugu kiza kuba nk'ica gatatu cyo cyuma polisi agenda gutyo abanyagihugu ngo nabo cyabagenda nk'abakane bo mumayi windi ushiraho ikintu kikaze ivo nigo bari nk'abakane dufate nk'impuze by'amazone sibyo ibi by'amazone amahera batanze amakuru n'ibiki bagira bo bakigwe inyubako abanyagihugu hariya zo gukoreramwo zibona mugabo amahera arabimwe bigenza umushaka ndayivuza amara presse n'oublie pas hariho nabandi ahubwo batsa amahera ntera abanyagihugu ngo baterewe kuba kazone umva hamwe hariwe n'amahera zablaterera ayava mu n'ayandi ava hejuru kamera umva mu mwanya iyo pete ibipanze gute mu gihugu iyo ni example amahera tuze kubaka amazone ubundi nawe nayavuye hejuru aje kubakira amazone yavuye no muri abakora z'igihugu ati ibyo byashyize ku mugaragaro n'uwo bijejwe wa mbere ivyo ngo tuvuga ngo tugere twandike strategie dute ko nakora ibisho gutyo ari bihereraho ikintu cyobora kigira gute kica kikwereka ko après strategie akabigira ikigera hacha bico bita paralysie institutionnelle c'est une analyse twose twaza paralysie institutionnelle kuvuga iki hacha bico itokuvuga kubuza inzego kuzipariza gukora izo nzego tubona ndazihereko utera nk'ina amashinga amateka to parlement shinga amateka nk'inguza amateka ibi biriko biraba byose nijari baradushiraho commission d'enquête parlementaire banquete lerekane ati tabashikira nka cyangwa ibyo leta byo none kaye nibi baze gusohora icegerayo jewe ndateye akamo umukuru wa Sena honorable kubagwa jevendera ko guca nivyo tumva nuko bagenda bakahagira gute ne uruhara rwabo sokuza gusa kumvira ivyo mushikiranganje nibashireho commission d'enquête yabo nabo n'abahinga barabye kwirondera abahinga babafasha kugira ama-enquête n'ama-analyse bagasohora icegeranyo turakeneye kubona les commissions parlementaires zisohora ama-commission d'enquête yabo bagize nico turabona baza kumviriza umengo barumvirije